Ihindagurika ry'ibihe biterwa n'inyifato y'abantu itabereye mu gutitura ibidukikije. Ivyo bidukikije bitituka navyo birimwo imicafu itandukanye abantu bata ahariho hose. Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kwiteza imbere, Bucumi Silas yahisemwo umugambi wo guha agaciro imicafu mu kuyiha agaciro. Twaratembere mu gihugu hagati no ngaha mu gisagara, tubona imicafu ni myinshi, twihangiro ryo kuyiha agaciro kugira bishobora kudufasha kugira isuku mu bisagara, byongere bihe akazi abenegihugu, byongere bidufashe mu gukingira ibidukikije, aho twegeranya ibi mubona ngaha amakarto yashaje ajya bata, murabona ko bahora bayaturira agaca yonona ikirere canke bagapfa aho bayataye agatazana imyanda mu gisagara, aho twegeranya ibifuko bishaje ico bita mu gifaransa sac déchet, navyo nyene aho babitaye birazana imyanda bigahungabanya ibidukikije, aho twegeranya n'amaplastike ivyo bita ibibuni, ibivodoka mubona bireremba ku nzuzi no ku mayarara ndetse no mu mirima ndetse no mu mifurege, navyo nyene turavyegeranya tukabiha agaciro kugira bitworohere mu gufasha mu gukingira ibidukikije no guha akazi abenegihugu no kugira isuku mu bisagara no mu nzuzi kuzikingira. Murazi ko amaplastike nayo ari mu bintu vyonona ibiyaga n'inzuzi n'imifurege, aho twegeranya n'amasashe ayo bita amasashe deshe mu gifaransa, arya amasashe abantu baba barakuyemwo ibintu bakajugunya. Murazi yuko amasashe nayo yonona isi ndimwa, aho ishize idashobora kubora, igiye mu nzuzi naho nyene irahungabanya ibidukikije. Navyo twahisemo kubiha agaciro kugira bitworohere kubigwanya no gufasha mu gukingira ibidukikije, navyo bishobora kuduhera akazi abenegihugu. Niyo ryo hangiro Societe Nezerwa Investment Group yihaye, aho twegeranya n'ibipapuro bishaje bahora baturira, amakaye, ibipapuro bakura mu ma imprimeri birya ataco bakikoza, izi mpapuro ubona abantu bakoresha mu mabiro ataco bakikoza, navyo murazi ko biri mu bintu bahora baturira. Amabanki usanga yabituriye ndetse n'amaministere menshi usanga bariko barabiturira, navyo bikaca biza konona ikirere. Muzi yuko ikirere naco nyene kiri mu bidukikije bishobora gukingirwa. Rero Societe Nezerwa Investment Group yaricaye hasi iravuga ati kugira ibintu ushoboye kubikingira canke kubituza twobiha agaciro kugira ngo dushobore kubihinguramwo ibindi bintu vy'agaciro. Nico gituma Societe Nezerwa Investment Group yaciye yihangiro vyo kuvyegeranya imihingo yose iherenga mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara mu gihugu hagati, aho tumaze kugera Ingozi n'Igitega, dufise n'ihangiro ryo kukwiragira ku mitumba yose mu ntara zose z'igihugu kugira ngo dushobore gufasha mu gukingira ibidukikije duhaye agaciro ivyo bandi bita ingorane, ivyo bita imyanda, kugira bishobore kudufasha kugira isuku mu bisagara, aho ba mukerarugendo badashobora gutemberera ibisagara bicafuye, bishobore kudukwegera ba mukerarugendo, kuko ba mukerarugendo ntibatembera mu bisagara birimo imyanda, ndetse bidufashe no kurondera amahera y'agaciro mu gihe twabihaye agaciro, kuko ibi byose mubona ngaha birajabuka imbibe tubishora hanze y'igihugu, bikadufasha mu gukingira ibidukikije no kuduha ya mahera y'agaciro, kuko iyo tubitwaye tuca tubitanga bakabihinguriramwo ibindi bintu by'agaciro, hama tuba tubigarukana ngaha mu gihugu, tuba tubigurisha ngaha. Urumva yuko turiko turafasha mu iterambere ry'igihugu no mu gukingira ibidukikije. Mu gihe ibidukikije bidakingiwe neza, ata terambere ryoboneka mu gihugu, kandi n'igihugu kica kihungabana mu butunzi, n'abenegihugu bakagwara za ngwara z'ivyaduka, amacinya, amakorera. Murazi ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu misi iheze korera yabaye nyinshi. Mu gihe dufashije mu gukingira ibidukikije, mu kugabanya imyanda n'ingwara zica zigabanuka, hakaba isuku mu bisagara. Naho imicafu itandukanye ibandanya yibonekeza, Bucumi Silas aremeza yuko batora amatoni menshi y'imicafu, harimwo amatoni 265 yatowe mu kiyaga Tanganyika mu ntumbero yo kugikingira. Murabona ngaha anya dufise stock
aha mubona izi ni toni zishika 100 z'amakarato zifunze. Kwegeranya itoni 100 z'amakarato zifunze murabona ko atari igikorwa coroshe. Hajya hanze murabona ko hari toni zigera ku 40 z'amasashe deshe nazo zifunze. Hama murabona hanze yuko hari ibindi bifuko bishaje navyo ni toni zigera ku 95 navyo nyene tuzofunga mu minsi iza. Mwabonye amaplastike tumaze kwegeranya ngaha yuko hari toni zigera ku 8 ku matere ho twaye amamashini ashobora kuzegeranya kubera vyinshi ntibica ngaha, vyinshi tubipakira ku matere, imodoka igaca ibitwara iyo twateguye tubishorera kugira ngo bashobore kubihinguramwo ivy'agaciro. Rero murabona yuko tumaze kugira ku rugero rudasanzwe. Nk'akarorero notanga mu kiyaga Tanganyika uyu mwaka uheze twakuyeyo itoni 265 z'amaplastike. N'ubu tugikomeza aho ku munsi dushobora kwegeranya hagati y'itoni 5 na 10 mu mihingo yo ngaha mu gisagara muri Tanganyika, aho tugura ama point de vente mu makartier Carama, Kinama, Buyenzi na Kanyosha na Ruziba no ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Duhereye mu Gatumba hariko arakorera abantu bashika ku 80 babitoragura ku kiyaga Tanganyika. Igikorwa cyo gukingira ibidukikije mu kwegeranya imicafu itandukanye cyaratanze akazi ku bantu batandukanye, harimwo abahejeje amashure hanyuma bagashomera, nk'uko uyu yaronse akazi inyuma yo guheza amashuri agashomera yabiyagiye imbonesha kure yanyu Loop Media. Je ngaha ndi umukozi wo ngaha, njera abakozi bo ngaha, abakozi begeranya aya madeshe, aya makarto n'amashashe n'imifuko n'ibipapuro. Nari umunyeshure hama ndaheza amashure hama nja mu bishomeri. Iyo mu bishomeri rero baca numva abantu barondera abakozi, hama nanje baca barambwira nze ndabakorere, nje ndaza baca barampa akazi. Ndabona akarusho kaniniya gose kuko kare nahora nshomereye, hari utuntu twinshi nigurira, hari n'utundi tuntu nyene maze gukuramwo. Niyo nkuru Shadrake yegeranya imicafu itandukanye ikaba vyaramuhaye akazi, aremeza yuko ico gikorwa kimutungiye umuryango kikongera kikamutungira n'ubuzima. Je ubuzima bwa misi yose nkora akazi nyene ko kugiranya plastique, plastique, amakarto, amashashe, umva niko kazi ka misi yose dukora. Iyo tuvyegeranyije ubu haraje abashoramari, kare twabifata nk'ubucafu ariko haraje abashoramari ubu turashobora kuvyegeranya tukabishira amashashe kwayo, amakarto kwayo, ivodoko kwavyo, bahama bakashobora kuza bakaduha amahera tukaraba yuko turara turiye. Kantunze gose ndafise n'umwana n'umugore gatunze kuva nkiri umwana nagakuriyemo. Icyo no kwishimira ubu kubera ubu akazi kamashije byinshi. Ubu ngeze ku rwego uvuga ati n'umuriyoni sinshobora kubura umuriyoni wanje, mvuga ati ubitse nk'ahantu ndatunze ubutungwa, urumva bwavuye muri plastique nyene negeranya, urumva ikanejeje imbere gose. Bucumi Silas yihaye umugambi wo guha agaciro imicafu, arasaba ubufasha abatandukanye barimwo ubushikiranganje bw'ibidukikije, leta n'amashirahamwe atandukanye. Imfashanyo ya mbere mboneyeho gutera akamo ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Murabona yuko aha dukorera n'ahantu tupanze kandi turiho amafaranga menshi. Iyi myanda ntushaka kwegeraniriza ahantu hatagutse. Tubatera akamo yuko boturosa ibibanza dushobora kuvyegeranirizamwo, kuko twipfuza kuvyegeraniriza mu makartier ahariho hose no mu gihugu hagati, kugira ngo bidufashe kubitora. Hama akandi kamo ndagatera leta ishoboye kudufasha kudusabira ingurane mu mabanke, ingurane zitavuna, na rirya mubona ari umugambi uraba umwenegihugu ari we wese. Imyanda murazi ko yari yarabaye ikibazo, yari yarabuze inyishu. Leta ikadufata mu mugongo mu kuturonsa
ingurane mu mabanki zitavuna kuko ingurane turashoboye kuziriha muravye ibikorwa turiko turakora nta ngurane n'imwe turafata muri banki kandi nta muntu n'umwe aradufata mu mugongo adushigikire murabona yuko ari umugambi tumaze kugeza ku rwego rushimishije mu gihe ata muntu n'umwe aradufata mu mugongo hama tukaca twongera tugatera kamo amashirahamwe ya leta nayo nyene akadufata mu mugongo akaturonderera imfashanyo uburyo aho buva hose murazi yuko hariho umugambi wo gufasha mu gukingira ibidukikije nkaca ntera kamo n'amashirahamwe yigenga za PNID za UNICEF n'ayandi mashirahamwe afasha mu gukingira ibidukikije ko yoza akadushigikira mu mugambi wacu twashoboye gushira imbere mu gufasha mu gukingira ibidukikije duhaye agaciro izari ingorane iyi myanda hama akandi kamo tugatera amabanki natwegere kandi hariho itegeko naryo nyene ribafata ryo gufasha mu gukingira ibidukikije narirya twasanze nabo nyene ibintu vy'impapuro babiturira badafasha mu gukingira ibidukikije badushigikire kugira umugambi dushobore kuwagura nabo nyene zirya mpapuro zabo birirwa baraturira bonona ibirere dushobore kuziha agaciro ntibasubire kuza baraziturira hama nkaca ntera kamo leta ko yoshira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'ibihumbi 2018 rivuga yuko umuntu yinjiza ibintu bitabora nk'amaplastike n'amasashe n'ibi bifuko ntibibora yuko yerekana ukungene abitora ukungene ashobora kuvyegeranya rero amasosiyete avyinjiza ni menshi ntabyo boshobora nibadushigikire twebwe haba itegeko twebwe twafashe umugambi wo kubitora badushigikire babime impusha zo kuvyinjiza babarungike tugiranire amasezerano yo gukorana ico bita partenariat kugira ngo twebwe twiyemeje kubitora kubiha agaciro tubandanye tubitora kuko n'ubundi tuko turabikora mbonerwaho nshimira ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi aho muri iyi minsi abantu baja gusaba impusha aba bakora aya mapapier de toilette aba bakora aya maserviette aba bakora amakostime bariko rasaba impusha n'aba batekera imikate basigaye babasaba ko tugiranira partenariat kubera twebwe ari twe tubitora tubashimira tubabwira yuko uwo mugambi bawukomeza kugira ngo mu minsi iza iyo myanda tuze twitore tworohewe kugira baze baradushigikira abo bantu binjiza ivyo bintu bitabora kuko hari itegeko ribakorako rero nongera ntera kamo umuntu wese ashoboye kudushigikira amashirahamwe navuze amashirahamwe yigenga abagwizatunga ndetse buri muntu wese amenye ko igikorwa cyo gukingira ibidukikije kimuraba kuko basokuru baturaze igihugu gisa neza kimeze neza uwo ari we wese abishoboye yodushigikira mu mugambi turiko turakora wo gufasha mu gukingira ibidukikije ndetse mpimiriza yuko umuntu wese yomenya yuko gukingira ibidukikije atari igikorwa c'iwacu twebwe ari igikorwa c'umuntu wari wese atari igikorwa ca leta atari igikorwa ca environnement ari igikorwa c'umuntu wese yarutse kuva ku mwana gushika ku mukuru ntera kamo n'imiryango ko yozirigisha abana babo mu ngo yuko gukingira ibidukikije ari igikorwa c'umuntu wari wese batoza barata iyi myanda itabora aho babonye ndetse n'iyibora boza barayishira mu kibanza ibe yarateguriwe guha agaciro imicafu itandukanye bigatuma mbere hatangwa n'akazi abahurikiye mu ishirahamwe Nezerwa Investments Group batanguye ico gikorwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 bakemeza yuko uno munsi batora amatoni agera kuri 25 ku munsi y'imicafu itandukanye.